umuririmbyi yitwa Olegue nari nashatse nino ndirimbo ko tuyikorana ariko ntitwarose akanya ko kubonana ngo tubiyage nabonye ariko aravuga ijambo ryamuhezagiye ryo muri Yesaya aravuga ati ndatuma ati ndatuma ndi ati ndi hano naba ari jutuma none Olegue hariho ivyi Imana yo mutuma hano ku isi nyene nawe nyene yogira ica contribute mu kuvugira Kristo mu gushira izina rya Kristo nanje numva ati irifo nanje komenya ici Imana yo ntuma kuri inosi ndavuga ati nanje ndo umuntu adasanzwe irifo ko ngira ici Imana intumye kuri inosi hanyuma niho naca ndonka message rero cyo nanje no zana hano ku isi ici Imana yo ntuma muri kino gihe kubera nanje ndi intumwa mu gishingo ca Kristo nubu natwe turakoresha amategeko mu gutegeka daimoni tuyibwiye niko ingwara ni sivyo turategeka tuvuga ijambo hanyuma bigakoreka ngo mugira umwete wowe cyo mu kurondera ijuru ko muri rondetse ibikogwa ntimuramenya makuru Yesu so muzimu Yesu ni mutima yamanutse kuzimu azukari mutima kuvyizera ukatura ko Yesu ari umwami niryo rembo ryo nyene ritwinjiza mu bwami ubu turabami Egonika 257 shashi romantique the special of creation the one and only around the world as known as umwagazi w'Imana rovoaje kifranchire frontière sans passeport ijambaha nizire ko mumeze neza nabaramutse mu gusa mukorana kuri Bishop TV niturashira ko ngo wese tatunga kaburungu turacyayindireye gatoye ko ni kuri Facebook YouTube Instagram hamwe na Twitter dufite n'umwanditsi mwiza yitwa Thierence iradukunda akunda kwandika kuri Twitter mugene murabe post akunda kutwandikira rimwe na rimwe tumeze neza ndetse no kuri Facebook uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umushitsi adasanzwe yitwa Therence cintije umwe mu baririmbyi barimba indirimbo mpimbaza Imana mu mudiho wa rap yibita gospel akongera kandi akaba n'umusore umupasteur akiri umusore mwumva ko ari ibintu uvuga ko bihimbe kandi biryoshye cyane ndabutse kandi kinyuma kamera hari Bikori umufotografe wacu abikora neza uyu munsi rero nkangiye kuganira nawe kuvyerekeye umuziki wiwe aho afite indirimbo shasha ariko gusohora yitwa abasanganguzi mbega abasanganguzi ni bande basangangura ibiki ni indirimbo mpimbaza Imana abayikoranye n'urundi rwa team yitwa One Leaks Team abana b'inkuba abana b'inkuba rero reka mereze ikaze Therence cintije kuri Bishop tuvugira ngo nawe agire uko ashobore kubidondora neza mu mazina yiwe turabahaye ikaze gira nshinga intahe y'ubukuru bw'Imana kuko niyambuye ivyiyumviro byo mu bwana nkiri umwana navuga gwana nkiyumvira gwana nkibwira gwana nabaho nk'umugurano kandi nditsamuragwa nkifata nk'umushitsi kwa data ndamusangwa nkiri umwana fashwe n'agasonga nirukira abahinga ndetse babahanga ariko nabona sanze hari bibacanga kano gato nka Phyllis kacukomitsa amahanga nabo birabacanga sinari bwagacakire ko arwaje kwitanga remera rashisha gugwa mu mishisha guyiwe warazira mpunga nkiri umwana narabura amahoro nk'umwana bayeho yumva kafisasa kabataramubona uko byogenda kose bibazara bigumana kutamenya ikomoka n'amahoro wo bironkana ego ndabidondora mu buryo bubiri hari Therence wicare mwegisha umusanganguzi muraganwa umuhigwe ibintu nk'ivyo bivanye n'ibikogwa nagenda ronka sanzwe ndumupasiteri nkorera mu ishengero rya Yerusalemu mu Burundi kumutakura kujya ku gicenda inimero 40 ego nibi uyumva ko turi umusore mu pasteur banumva mpimba kubera si bya bose ego ntibikugora nta bakudehanje bashiki bacu oya ari aho nakavuze mu ndirimbo naragacakiye narakavuze inkomezi zanje ntiziri mu mushatsi nka Samusoni derira ntahamenya nga nkotsi isoni rero urumva nyene Therence cintije turabahaye kandi ikaze kuri Bishop TV tubakizana ko ndimo mu gusohora mbega tuvuze ngo abasanganguzi twavuga ko abasanganguzi ni bande abasanganguzi dusanzwe hari igikorwa tuje gukora kuri inosi uwo turabana bato turabantu bato
kwisura ntituboneka ariko tuje gukora ibintu bitangaza amahanga. Muri iyo ndirimbo twaje gutanga umuco kugira abantu bamenye inzira y'ukuri n'ubugingo. Yego. Mbega indirimbo abasanganguzi iciyumviro kiba cyaje gute? Iciyumviro iki ciyumviro hari akantu kantwenza. Iciyumviro caje inspiration yaje ndose ndiko ndaraba ikiganiro cy'undi muririmbyi aririmba ibintu atari gospel. Muririmbyi yitwa Olegue. Nari nashatse nino ndirimbo ko tuyikorana ariko ntitwarose akanya ko kubonana ngo tubiyage. Nabonye ariko aravuga ijambo ryamuhezagiye ryo muri Yesaya aravuga ati ndatuma ati ndatuma ndi ati ndi hano naba ari jutuma. None Olegue hariho ivyi Imana yo mutuma hano ku isi nyene nawe nyene yogira ica contribute mu kuvugira Kristo mu gushira izina rya Kristo. Nanje numva ati irifo nanje komenya ici Imana yo ntuma kuri inosi. Ndavuga ati nanje ndo umuntu adasanzwe irifo ko ngira ici Imana intumye kuri inosi. Hanyuma niho naca ndonka message rero cyo nanje no zana hano ku isi ici Imana yo ntuma muri kino gihe kubera nanje ndi intumwa mu gishingo ca Kristo. Ivyo Kristo yaje gukora yatanguje ubutumwa bwiza ariko nanje ubu nije ngezweho kugira abantu ndabashikirize ijambo ry'umwuzuzo yuzuze n'Imana kugira babo umwe n'Imana nije mfise ico gikorwa. Inspiration kiva ngaho cyandavuga ati reka rero nze kubabwira ndabashikanira abantu bamenye inzira yonyene y'ukuri n'ubugingo. Mujya ndirimbo harimo twavuze ko harimo groupe y'abana. Mbega ni kweri kiwahise washimye kurimbana nabajya abana uba wabashimye iki? Bajya nabo nurunganwe ndiko ndategura kugira baze basigare bakora kino gikorwa ndiko ndakora. Irya timu y'abajya abana nayo nyene nayitanguje hari revelation ndose ingene Kristo ari karatoranya intumwa ziwe. Yaratoranije bamwe amwita Petero hanyuma atoranya Yakobo na Yohani nabaca bita abana b'inkuba Bowanelix. Rero natwe nacengira ati rero natwe ubu tugira tuze nk'abana b'inkuba. Nagiye kwiga ku nkuba ntiboneka. Inkuba ntiboneka. Ntawo kubwira ati impishusho y'inkuba hanyuma yimurangire. Inkuba ntiboneka muga ivuze irashika kure, amajwi yayo yarashika kure, irasamirana irakubita nyene. Nivyikubise uravuga ati kijya cakubiswe n'inkuba irarandura ikora ibintu biteye ubwoba. Rero natwe nubwo turi bato turabana bato ku matayo ntituboneka ariko tuje gukora ibintu bitangaza abantu. Tuje gukora ibintu bigaragaramwe ubushobozi kandi tuje ivyo tuvuze abantu bose bazokumva karukuri. Uzoza harira ngo hari yindi nzira azocaza tubivuganeko. Muri ijya ndirimbo nyene ari ahantu uvuga ngo Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo. Mbega bisobanura iki? Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo. Kuvuga abantu bashaka gukora ivyagezwe kugira bikunde bashikira Imana bashikira ubwiza bw'Imana ariko ntivyakunze ko bitondera ivyo vyagezwe ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abaroma 10 umurongo wa mbere no wa gatatu kugeza ku wa gatatu niho naciye nkurana mu majambo. Paulo yarasengera abisirayeli kugira bakizwe kubera yarabashingira intaye bari bafise umwete wo kurondera Imana, bari bafise umwete wo kurondera kugororoka ariko ntibabishikira kubera iki babirondera mu buryo ngo bwo bujuju nikavuga ntibabirondera mu buryo bw'ubwenge kubera babirondeza ibikorwa byabo aho kubirondeza ukwizera Kristo. Ukwizera konyene niko kudushobora kuturonkesha kugororoka. Sinoja ngaho nce ndakubwira ngo shashu genda uzurimwe shuku bimeze uko ngabakizwa bifata uko abakizwa ntibanwa abakizwa ntibagirane ivyo ntaho vyo gushikana nawe woheba kunwa ukazura ko ivyiza guhera kuwa mbere kugeza kwa Mungu aho ni vyo kunda
ko ushikira kugororoka udafise kameremere k'Imana nako tugahabwa nuko twizeye izina rya Kristo. Ego aho nyene harakwirikije muri vuga ngo ubu turabami abami n'abaherezi. Mbega abami ni bande, abaherezi ni bande? Kuvuga hariho igikorwa c'umwami, hariho n'igikorwa c'umuherezi. Mu bihe vya mbere umwami yatoranwa n'umuherezi. Umuherezi niwe yari afise uruhusha rwo gusuka amavuta umwami akaba mutoranije kuba umwami. Umuherezi yafasha iki? Yafasha mu gutanga ibimazi. Baje gutanga ibimazi niwe yafasha kubishikana ku Mana, niwe yari afise uruhusha rwo kwishikira ku Mana. Umuherezi mukuru ariko abandi baherezi bashika ahantu runaka, nawe n'umuherezi mukuru agiye gutanga ibimazi hariho ahantu yashika bakagenda bamushiza k'ikiziriko kugira niyashika yadekonye atiyejeje yacapfira hiyo nyene. Hanyuma bagaca baza kumukwega kubera ahahera nta wahashika, sivyo? Rero ubu natwe twagizwe abami n'abaherezi, kuvuga umwami arategeka, atanga amategeko, arakoresha amategeko. N'ubu natwe turakoresha amategeko mu gutegeka dayimoni, tuyibwiye ni go ingwara ni sivyo, turategeka, tuvuga ijambo hanyuma bigakoreka. Umwami ntakoresha inguvu z'umubiri, akoresha inguvu z'akanwa, arategeka. Rero natwe turabami, turategeka, hanyuma dukaca tukora n'iyindi role yo kuba abaherezi, turishikira ku Mana, ntawe turinda gutuma, turishikira ku Mana mu gusabana n'Imana. Urumva niko bitubwira ijambo ry'Imana twatoranijwe kuba abami n'abaherezi. Usomye muri Petero wa mbere 2 ku murongo w'9. Muri kino gihe tiko turakora kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Gospel murashiramwe uburyo, murakoresha novuga ivyanke, murakene ivyankenerwa vyinshi. Mbega Therence yiteze kwiteza imbere gute biciye mu kurimba gospel? Iterambere ryanje nuko ubu butumwa bwoshika kure ukagira abo bufashije. Hajya hari ikintu twihenda, twibaza ngo amaroveni aje agaragara niho tuca twumva ko turiko turunguka. Je ndose umuntu mfasha nkamuvyara ubwa kabiri, womenga ntaco ninjije, muga kuri konte y'Imana hajya mba nashize kakantu, simenya inzira bizana namwo aho nza kurotirira, simenya ibanki nza kwinjirira mu ndotire, muga mbamenya kuri konte ko ninjije akanoti kagaragara. Tuvuge ngo Therence arimba kugira ngo aronke imigisha. Imigisha, ijambo ry'umugisha risanzwe riri kuri jewe, ahubwo ndabikoze numviye igikorwa c'Imana nkagikora nkuko nagishiriweho. Burya umukozi wese agirwa n'agahembo. Burya ubukorera umuntu wo ngaha kwisi akaronka kanoti, none nanje nkorera boss waba boss. Uri kuraririmba Therence, hariho bakuru bagutanguriye, hariho abandi bari kubarazimunya, ariko dufatiye ahanye muri no mwanya uri kuraraba gospel mu Burundi ubona igeze ku rwego rungana gute? Nshimira cyane abaduciriye inzira, kubera babitanguje bagiye barahura n'ibintu byinshi bigoranye, nko kuririmba indirimbo z'Imana ukakoresha uyu mudeho wa rap, ntibagutahura gose, ndetse no mu rushengero ntibagutahura, n'abajejwe kugutahura ntibagutahura, bapfaga ati uzanye ibintu by'abasatsi. Ori ingabire zose zashiriweho guhimbaza Imana, nta ngabire nimwe satani yashizeho, zose satani akopya ivyo mu bwami bw'Imana, kubera yahoranye n'Imana, arazi ivyo mu bwami ngene bikora, nawe atanguje ubwami bwiwe yaciye abikora nkuko nyene. Rero ingabire zose nizo guhimbaza Imana, nta ngabire nimwe ya satani. Urumva ubu turiko turatera intambwe, abantu bariko baradutahura. Ukubise rape mwishengera abantu barahezagirwa bakuzuzwa, ariko bwa mbere vyaragorana, bacabagira ati ntibike kura, ariko ubu birahaye biraza, twahaye tubona intambwe turiko turatera. Ubu n'umunyokuru umubwiye abasanganguze aravyumva neza. Ego kuba uri kurarimba gospel, ni iyihe ndoto yagufise muri gutanga ubutumwa biciye mu ndimbo mpimbaza-Mana? Nari nsanzwe niyumva nkuko ntaje gutembera hano ku isi, hari ikintu naje kugaragaza, hari ic'Imana ndemeye kubaho kwanje. Sinshaka ko koba impfa gusa. Arakantu kamwe naraciye mu muhari w'abasukuti, niko nkaburiye kumenya kirazira gusiga inosi
uko wayisanze irifa kuyameliyora rero nanje hari ico mbwirizwa guterera kuri ino si kugira habe amelioration y'isi rero nanje muri iyo domaine nzana message izana guhindura isi na cane cane ko abami n'abashizwe hejuru bagiye kumenyera ubwenge kuri twebwe abana b'Imana kubera twebwe message tuzivoma mu Mana mpemu zacu zibwirerekanya na mpemu w'Imana tugaca tubimenya ibiri mu Mana tugaca tutanga message ikwiranye n'igihe ego mu gusozera mbega nakaye kamowotera abakunzi ba b'indirimbo za Therence cintije ndetse n'abakunzi b'indirimbo mpimbazamana muri rusange abakunzi b'indirimbo mpimbazamana bo gerageza kushigikira hari akantu n'abantu bakijijwe ndabanegura ko gose ntibaramenya gukunda gushira hejuru ivy'izina rya Kristo usanga ngaha umuntu yokugurura akabari k'ibinyobwa bitaborera uca usanga n'abakizwa botoza kumushorera bagenda kunywera mu kabari kibiboreza kandi bagiye kunwa bimwe bitaborera rero ndashaka abakunzi b'indirimbo mpimbazamana bagira urukundo kugira bikunde dushigikire dushira izina rya Kristo hejuru uko turishira hejuru niko ukumenya Imana ukumenya icubahiro c'Imana kubungera mwisi nkuko amazi abungereye mu kiyaga nkuko ijambo ribitubwira ego tubashimire mu gusozera mbwira akajambo mubwiye abakunzi ba Bishop TV ndetse n'abakunzi b'umuziki wa Therence n'abakunzi b'umuziki mpimbazamana mu gusozera norangiza nsozera ndabasaba ndafise igiteramo nama noroganiza buri mwaka hari igiteramo twise festival naratahuye aho tuvugamwe ivyo twatahuye mu bwami cyama kiba itariki dimanche ya nyuma y'ukwezi kwindwi uno mwaka muri uno mwaka azoba ari tariki 30 isaha 9 kumutakura ku gicende nimero 40 ndabatumiriye kuzohaba mudushigikire mwirabire n'ingene tuzoperforming ino ndirimbo ubwa mbere ku ncuro yayo ya mbere muzo mwirabire Olegue team ingene ivyifatamwe neza ndetse hazoba hari n'umuvyeyi wacu ni hazoba yibereye Apotre Nzayimana Justine ni hazoba yibereye hamwe n'umutumire adasanzwe yitwa Pasteur Gendakumana Patrick bo muri GGC niho tuzoba twibereye urumva bizoba biri ibintu byoshe gose itariki 30 z'ukwezi kwindwi kumutakura ku gicenda isaha 9 murahawe kaze Reka tubashimire Therence cintije ko bamwitavye kamoko mukaza kuri Bishop TV tubanda katubatira n'intege kugira ngo mushobora guteza imbere umutumwa mwihaye bwo kugira ngo mugaruze imitima yatakaye ndetse mutanga n'umunezero mwibutse n'abantu icyo babwirizwa gukora kugira ngo bagume magaze mu Mana twifuze kubana mutembera mu byo muri ko murakora mu cyane mu vya gospel mwari bihani yuko musanze muri n'aba pasteur nibaze ko namahego dasanze ko ushobora kuba uri umupasteur ukiri n'umusore kandi ukiri umujene urumva ko ni ikintu gikomeye cyane anshimira namwe mwadukurikiranye biciye kuri Bishop TV nibaze ko muvise ibintu bitandukanye kuri Therence cintije mumvise ubutumwa buri mu ndirimbo yiwe nshasha yitwa abasanganguzi mumvise dore karasangangura ivyo ari byo mumvise ico ashaka kugira ngo dushobore kugira intambwe dushitseko na cyane cyane mu guhimbaza Imana rero mugumane nacu ni Bishop TV je muri kumwe ni Shashi Romantique inyuma akaba ari Bikori umufotografe wacu ameze neza ndayibutsa kandi nuko tubandanya gukora service za photography na videography abakeneye amasanamu meza mu mamanza y'abatandukanye murahawe ikaze ni igiciro gitavuna murazi ko muri korana muri bwawe mwenyene ndayibutsa kandi yuko Bishop TV tubafasha kumenyekanisha ibyo muri ko murakora na cyane cyane mu kubasanga aho muri ko murakora kugira ngo dushobore kwiteza imbere ni kugira ngo genera imbere na utera imbere twese dutera imbere maze duteza imbere igihugu mugira ibihe byiza murakoze